bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva et vient gusa enda zumutima. Ndagusabiye Imana ikugirire neza, ubohoke n'umuryango wawe ubohoke. Hari imiryango iboshe kandi iboshwe n'ibintu batazi batiyumviriye, ariko tugira tuvyige, turaza gusemura kimwe cya gatanu mu byo tuzokwiga. Kandi uno munsi turaza kubohora imiryango yacu mu gace ka mbere, kuwa kane tuzogira agace ka kabiri, kwa Mungu wundi agace ka gatatu, kwa kane wundi agace ka kane, kwa Mungu wa lo 13 tuzaduhejeje, kandi imiryango izoba imaze kuba yidegemvya yose mu izina rya Yesu. Esi choma Yesu akagufasha we waje ngaho no munsi, iyindi minsi ine isigaye ntuzosibe. Kwa kane tukama twinjira saa 9:45 tugasohoka saa 11:30. Nukuvuga nubwo ku kazi bo gufatira gose ntobura nawe n'iminota ya nyuma woza kugira ngo ubuhoke wewe n'umuryango wawe. Haleluya. Amadimashe yoyo ndibaza nta buzi bwinshi buba buhari, nta mpamvu nimwe wovuga yotuma wewe utabohoka ngo nuko wabuze umwanya wo kuza gusenga. Amen. Imiryango rero twabayemo twabonye tuvuka, sinzi ko hari umuntu yatoye ahavukira atari kumbure kiri kuyavuze ngo mama nizaye, sinzi ako kantu kumaze kabona. Nta muntu numwe yigeze avuga ati je ngomba nzovukire mu ntuzenya, nzovukire mu bantuzenya, nzovukira hana. We waje ubona uvutse, kandi kuba wavutse ntabwo cyabaye ikigihamana, yari umugambi w'Imana. Kuko nkuko abahinga babivuga canke abaganga bavuga ko za mbuto z'umugabo ziza ari 300,000, zije ari 300,000, izo zose zikiruka kugira ngo habemwo iyovuka. Abo bana 300,000 we akaba ari we utagwa kubinda, ukaba ari we uza kuba sigihamana. Amen. Bwira abandi ati ndazi kwiruka. Mu 300,000 z'abantu nije nashitse. Amen. Ibyo ntibyapfuye kuba, kandi ko Imana ishiraho wewe kuvukira hanaka ntibyapfuye kubaho, kandi bikaca biturana nuko no munsi uri ngaha ntibyapfuye kubaho, nukugira ngo wewe n'umuryango wawe mu buhoke. Byari byiza kuno munsi imiryango yose iza, kuko turaza gucagagura imigozi yose iri mu miryango. Amen. Buriya tuva mu miryango y'ikinyafrika, sinzi utari umunyafrika ngaha, tuva mu miryango y'ikinyafrika. Ikinyafrika naco bamenye iby'agakiza vuba, nta myaka 300 400 iheze bazi iby'agakiza. Ariko Yesu aza haheze imyaka 2,000 aho mu bw'Isirayeli muri bijya bihugu byariya muri kajya karere kose bari bazi iby'agakiza. Bwana sife sana. Amashengero arahari, bafite amashengero amaze nk'imyaka 1000 yubatse, 2,000 1,500 yubatse. Mugabo twebwe ishengero ryo bari mazi imyaka myinshi yubatse ni imyaka 100. Bwana sade sana. Nukuvuga ko imbere yaho basogokuruza wawe yari mu gipagani gikwije amategeko.
hari n'igihe usanga mu muryango wawe ari we utanguye gukizwa so ntigeze akizwa. Ni ukuvuga ko ya mivumo iracabandanya kugeza kuri so kugeza no kuri wewe. Hari ibyo sogokuruza wawe yakoze, sogokuru wa sogokuruza wawe yakoze byagiye bikurikirana bitubirana n'ibindi bikongerekana bikaza gushika kuri wewe ukaba inosa ugahobwa n'ibyo utazi kubera utari bwasome rino jambo utari bwiga no majambo bigatuma winjira mu bibazo utagomba kubamwo ariko wabitejwe n'umuryango wavukiyemo. Imiryango y'ikinyafrika bari bafise ivyo basenga, ivyo vya kiranga vya punga vya kimbirigiti n'ibindi bari bafise imico yabo. Barashobora gukora ibintu by'ibigwamana cyangwa ibisanamu cyangwa utuntu bakatwikubita imbere ngo ni imana. Nuvuga ko sogokuruza wawe nimba yarasenze iyo mana itandukanye na Yehova imana y'Abisirayeli, urumva ko yasenze ibigigwamana, yasenze izindi mana atari ya mana yaremye isi n'ijuru, ari we Yehova, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova El Shaddai, Jehova Elohim, Jehova Shalom, Jehova Shama, atariyo ariko basenze ibindi bintu by'ibigigwamana. Reka turabe rero icyo Imana ivuga ku bantu basenga ibigigwamana. Gusura mu Byagezwe 5 kuri 8 na 9. Gusura mu Byagezwe 5 murongo w'8 n'u9. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo byabase, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Amen. Amen. Acha tumpigie Mungu mikono. Reka dukomere amashimana. Mungu anasema kama yeye ni Mungu wa wivu. Imana ivuze ko ari Imana ifuha. Na kwamba anaadhibu Imana kwihana mpaka kizazi cha 4 kugeza kurunganwe rugira 4 kwa watu ambao wanaomchukia. Ku bantu bamwanka. Na watu ambao wanamchukia alisema ni akina nani? Kandi abo bantu banki Imana ni bande rero? Ni watu ambao wamechonga sanamu. Na bantu bibazi ibishushanyo. Ambao wameomba miungu mingine. Abantu basenga ibigigwamana. Kamata sasa wewe labda fata rero wewe babu yako alikuwa mtu ambaye hajaokoka. Sogokuru wawe ashobora kuba atigeza kizwa. Babu yake na babu yake alikuwa hajaokoka. Sogokuru wiwe ni yari bwakizwe. Kuna zile laana ambazo waliziweka, hari imivumo babitse ambayo iliende kifuatilia familia. Iyo mivumo igenda ikurikira umuryango. Sasa wewe ulipookoka, rero wewe umaze gukizwa, ulikuwa kama Lazaro ambaye amefufuliwa. Wabaye nka Lazaro azutse, lakini alikuwa hajafunguliwa zile kamba. Ariko ni yari bwugurwe ya migozi. Uliokoka, warakijijwe, lakini haujakata zile laana. Ariko hari imivumo utigeze ukata. Leo tutajifunza neno lisemalo. Uno musi tugiye kwiga ijambo rivuga ngo kubomora laana, gusambura imivumo ya kifamilia yo ivanye n'imiryango. Tutabomoa, turasambura adhabu ibihano ambavyo vimewekewa familia, byashiriweho imiryango yacu. Tutabomoa, tugiye gusambura adhabu ibihano ambazo byashiriweho familia, imiryango yacu. Kuna zile punition, hariho ibihano ambazo zimewekewa familia, byashiriweho byinshi kubw'imiryango yacu. Na hizo punition, kandi ivyo bihano umeziishi wewe warabibayemwo bila kujua, utabizi, na haijatokana na wewe, kandi ntivyavanye nawe, na labda haijatokana na babako, kandi ntivyavanye na papa wawe, labda babako ameokoka, birashoboka ko so yoba akijijwe, lakini imetokana na babu yako, ariko vyavanye na sogokuru wawe, labda babu yako ameokoka, birashoboka ko sogokuru wawe yoba akijijwe, lakini imetokana na baba yake ya babu yako, ariko birashoboka kuba vyavuye kuri sogokuruza wawe, sababu ni vizao 4, kuko ni runganwe 4. Ikiwa babako nimba so wawe ameokoka akijijwe, sawa, ni vyiza. Ikiwa babu yako nimba sogokuru wawe ameokoka akijijwe, sawa, ni vyiza. Ikiwa babu yako nimba sogokuru wawe ameokoka
akijijwe sawa, ni vyiza. lakini ikiwa babake na babu yako hajaokoka, nimba sogokuruza wawe atakijijwe, kuna vitu lazima vikufuatilie, hari ibintu bitegezwa kugukurikira, na vinakufuatilia wewe, hauna kosa lolote. kandi bigukurikira wowe atani cyo wakoze. Kuna maisha katika familia zenu hariho ubuzima mafamilia yacu ambayo lazima zile familia ziishi maisha hayo. usanga ayo mafamilia ategezwa kubaho ubwo buzima. Lazima kuna ile kitu ambayo unaishi wewe hari ibintu ubayemwo wewe imetokana na babu yako. bitegezwa kuba vyavuye kuri sokuru Labda wawe. babako amekuwa delivery, birashoboka ko sogokuru wawe yabohowe, lakini ile adhabu ikaruka babako ikakujia wewe sababu hujafunguliwa. hama cagihano kigasimba papa wawe kikaza kuri wewe kubera kutigeze ubohogwa. Kuna familia waolewaki, hari imiryango kuna batarongogwa, familia wanaolewa kumekawia, hari imiryango barongogwa batevye, kuna familia wazidishake wasomaki university, hariho imiryango batiga universite, kuna familia hawajawahi kuwa directeur hariho maisha, umuryango wose usanga ata muntu n'umwe yigeze aba directeur, kuna familia hata chef de classe hakuna, hariho imiryango usanga nta na delege bafise mu muryango, kuna familia hakujawahi kuwa hata chef de quartier, hariho imiryango usanga nta muntu n'umwe yigeze aba chef de quartier, kuna familia wanakulana kulana, hariho imiryango usanga bajyana, kuna familia ambapo huwezi kuzaa mtoto wa baba moja tu. hariho imiryango usanga umuvyeyi adashobora kuvyara umwana abana b'umuvyeyi w'umupapa umwe, Huyu mama alizala na wababa watatu, ugasanga umumama yavyaranye n'abagabo huyu batatu, mama amezaa na wababa wanne. ugasanga undi yavyaranye n'abagabo Hiyo bane. imekuwa kifamilia, Ivyo ugasanga bibaye na hiyo kubw'umuryango, unakuja kuta ni adhabu ambayo umepewa, kandi ugasanga ni igihano wahawe ambayo imetokana na babu yake na babu yako, vyavanye na sogokuruza wawe, na hiyo inakufuatilia. ivyo rero bikagukurikirana. Sijasema agano, hapana, Sindavuga ngo ni isezerano, hapana. Agano oya si tutazungumzia isezerano, siku ingine. isezerano Hiyo ni tuzogiga hanyuma, adhabu ariko ni igihano, ambayo imetokana na Mungu, ni igihano cavuye ku Mana, na kama umeokoka kandi nimba ukijijwe haiwezi sababisha ukose kwenda mbingu, nivyotuma ngo nibishobora gutuma ngo ntuje lakini mw'ijuru, unajua mateso ikishakuwa nyingi, ariko urazi ko ivyago bimaze kuba kuna vyinshi, wakati mwingine unaanza kunungunika, hari gusanga utanguye na kwidodomba, wakati mwingine unajikuta umenungunikia mpaka na Mungu. ugasanga wayidodombeye n'Imana. Kuna zile laana ambazo zimefuata wa Afrika kijumla. hariho ibihano rero, hariho imivumo usanga yakurikiranye n'abanyafrika. Acha nikuoneshe. Reka ndakwereke, Babu zetu basogokuru bacu waliuza watu kwa Waarabu, baragurisha abantu mu Barabu, isipokuwa hapa Burundi tu. turetse hano mu Burundi gusa, Japokuwa tena kuna watu wengine walikuwa naibiwa hapa kwa nchi za mipaka uretse ko Kongo, hari abantu bibwa ku mipaka Kongo, mipaka ya Kongo, wanaingia Burundi wanachukua watu ku wanapeleka, mipaka ya Kongo bakinjira mu Burundi bagatora abantu mipaka ya bakabatwara, Tanzania wanachukua watu ku mipaka ya wanapeleka. Tanzania bagatora abantu bakabatwara. Kuna nchi zingine ambazo wafalme ndio wametoa watu hari waende kwa ibindi bihugu watumwa, usanga abami aribo batanze abantu bakabagurisha, na hiyo sababu wamefanya kitu hiyo. kandi kuba barakoze ico kintu, Unajua wa Black America wanawachukia wa Afrika sana. urazi ko abanyamerika babirabura banka abanyafrika cyane. Sababu gani? Wanakuambia wababu zenu ndio wamewauza babu zetu kwa Amerika. kuko bavuga ngo basogokuru banyu nibo bagurishije basogokuru bacu no muri Amerika. Bwana tusaidie sana. Amen. Wafalme wa nchi zetu hapa abami b'ibihugu byacu hano waliwatesa watu baratesheje abantu, kiasi kwamba kuna watu ambao kabla ngombe haijapita ende kunywa maji, ku buryo hariho abantu imbere y'uko inka irengana ngo ije kunywa amazi, walikuwa wanamweka mtu analala hapo, afu ngombe inakanyaga mtu. babanza gushira umuntu ngaho akaryama, hama inka zikamuhonyora. Huyo mtu ambaye ametoa sheria hiyo, uwo muntu yatanze iryo tegeko, hizo zilikuwa ni dhabihu ambazo walikuwa wanatoa mashetani. ivyo vyari bimazi baha amashetani, Na huyo mtu ambaye amefanya hivyo anaadhibiwa sababu ameua mtu asiyekuwa na hatia. kandi uwo muntu yagize ivyo ategezwa guhanwa kuko yishe umuntu atagira ikosa, Na ataadhibiwa mpaka kizazi cha 4. kandi azohanwa kugeza kurunganwe rwa kane. Huyo mtu ambaye ametoa hiyo sheria, uwo muntu yatanze iryo tegeko, yule askari ambaye ameenda shika mtu akamleta, n'uwo musirikare yafashe uwo muntu yule akamuzana, mtu ameambia mtu lala hapo, wa muntu yabwiye uwo muntu ngo ryamaho, hao wote wataadhibiwa. abo bose Na bazohanwa, adhabu yao inafuatilia mpaka watoto wao, kandi ibihano vyabo bizokurikira abana mpaka babo, wajukuu, abuzukuru mpaka babo, wajukuu wa kugeza no wajukuu, kubuzukuruza mpaka babo, kizazi cha 4. kugeza kurunganwa rwa kane. Bwana usaidie sana. Amen. Kuna ile maisha ambayo tunaishi ambayo haikusababishwa na sisi. hariho ubuzima tubayemwo atari twe twavyiteye, Kuna level ya pesa huwezi fikia. hariho nivo y'amafaranga udashobora gushikako, Hata ukianguka kwa pesa hizo, nubwo ushika kuri ayo mafaranga unakuja kuta zinakupotea kwa mikono ugasanga ayo tu. mafaranga aragutakarana mu Sababu kuboko, kuna adhabu ambayo imetokea kuko hari igihano gitegerezwa kubaho kutokana na jinsi babu yako amekosea Mungu. bivanye n'uko sogokuru wawe yakoseye
yakoshereje na kwa imana kweli amemkosea sababu alikuwa hajajua Yesu kandi Kristo yakoshereje imana kubera ko atari bwamenye na Yesu alikuwa Kristo anatumika na sheria za wakati ule. yakorana n'amategeko y'ivyo bihe. Hebu nikoneshe mtu mwingine hapa. Reka ndakwereka uwundi muntu. Tunasoma kitabu cha Joshua 7. Turasoma igitabo cha Yosuwa 7 7:24 mpaka 26. 7 kuri 24 kugeza kuri 26. Utanambia watu wamefia nini? Urambwira impamvu aba bantu icyatumye bapfa. Alipaona tutakuwa tumesimama vizuri. Uwahabonye tugiye guhaguruka acha dusomera. Ambapo watoto wanajikuta wameadhibiwa sababu ya kosa ya babao. Aha abana bisanga bahanywe kubw'amakosa ya se wabo. Lakini mambo lazima ibadilike ndugu yangu. Ariko ibi bintu bitagazwa guhinduka. Hizi laana leo tutazivunja. Imivumo na musi tugiye kuyihonyanga. Laana ya babu haitanifuatilia mimi Jack. Imivumo ya sogokuru nishagukurikira jewe Lydia. Nitasimamishia hapa. Ngiye kubihagarikira hano nyene. Laana za babu yako zisikufuate. Nawe ra nibigagukurikira ibya sogokuru wawe. Joshua 7:24 mpaka 26. Yosuwa 7 guhera kuri 24 kugeza kuri 26. Joshua 7:24 mpaka 26. Gitabo cha Yosuwa 7 kuva kuri 24 kugeza kuri 26. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani wo mu Bazerahi bamujana na za feza na wa mwambaro na ca kigabane cy'izahabu bo n'abahungu biwe n'abakobwa biwe n'inka ziwe n'indogoba ziwe Na wanani hao? Nabande N'abahungu biwe n'abakobwa biwe nani ni tena? n'inka ziwe n'indogoba ziwe n'intama ziwe n'ihema ryiwe n'ibyo yari afise byose babidugana mu kiyaya cy'Akori. Maze Yosuwa aravuga ati niki cyatumye udutera amagorwa? Nawe uyu munsi uhoraho aragutera amagorwa. Maze Abisirayeli bose bamutera amabuye babicisha amabuye barabaturira. Baraheza bamurunda kw'ikirundo kinini cy'amabuye kiracariho na bugingo n'ubu. Maze uhoraho arigarura uburake bwiwe bw'inkazi burahwama. Nico cyatumye izina ry'aho hantu hitwa ikiyaya Akori na bugingo n'ubu. Amen. Bwana tusaidie sana. Tumpigie Yesu mikono. Akani alifanya dhambi akaiba. Akani yakoze icyaha ariba. Hatujaona bibi yake ameiba. Nitwigeze tubona ngo umugore we yaribye. Mke wake akuiba hapana. Umugore we ntiyigeze yiba nta na gato. Mlisoma mke wake ameiba? Mwasomye ko umudamu we yivye. Watoto wake kweli wameiba? Abana biyo barivye. Jamani, watoto wake wameiba? Oya vyukuri abana biyo barivye. Je, ngombe zake zimeiba? Mbega inka ziwe zarivye. Je, punda wake wameiba? Mbega indogoba ziwe zarivye. Vitu vyake ambavyo anavyo vimeiba? Ibintu vyo byose yari afise vyarivye. Akani alipoiba, Akani amaze kwiba, walimchukua yeye bafashewe kwa sheria ya Mungu. Kwitegeko ry'Imana Akasema wamwadhibu yeye. Imana ivuga ngo nibamuhane na mke wake na mukiwe na watoto wake n'abana biwe na vitu vyake n'ibintu vyote. vyiwe vyose. Kuna zile sababu ambazo zilisababisha wanawahukumu. Hari impamvu zatumye babahana. Sababu Mungu kama jinsi alivyosema, kuko Imana nk'uko yavuze, yeye uadhibu mtu mpaka kwa kizazi cha 4. wewe wahana abantu kugeza kurunganwa rugira 4. Ingekuwa Akani iko na wajukuu angechukua mpaka. Yaba Akani yari afise abuzukuru n'abuzukuru babo kwishwe. Pangekuwa watoto wa wajukuu wake nao wangechukuliwa. Yaba n'abuzukuru zabiwe bariho n'abanyera bari gufata bakicwa. Sababu anapasha adhibiwe mpaka kwa kizazi cha 4. Kukategerezwa guhanwa kugeza kurunganwa rwa 4. Sasa ukiangalia utafikiria Mungu anaonea mtu. Ariko biravye umenga Imana irabonera abantu. Lakini ndio sheria yake. Ariko niryo tegeko ryiwe. Yule baba amekosea. Ujya muntu yakoze ikosa. Inakuja kukukotea na wewe ambaye ni mtoto wake. So wawe yakoze ikosa kubujye jagukwegera na umwana wiwe. Babu yako amekosa. Sokuru wawe yakoze ikosa. Sasa amemkogotea mpaka mjukuu. Rero yarakwegera na umwuzukuru. Imagine huyo mama walipoenda kumuita. Cha wibazo mama bagiye kumufata. Wanamuita wanambia njoo. Baramuhamagara bamubwira ngo ngwino. Tutakupiga mawe. Tugiye kugutera amabuye. Sababu za mume wako tu. Kubera umugabo wawe gusa. Tazama kakijana katoto tu.
curaba agasore kiwe keza kalimwambia baba acha kuiba baba. kabwiye se wati papa reka kwiba Hata kama kalimwambia acha kuiba, nuko kamubwiye ngo reka naye kwiba anaambia nako nyine utaingia. bakabwiye ati nawe utegezwa kwicwa. Unaona mambo ya Mungu sasa. Urabona ibintu vy'Imana, Hizo laana lazima tusimamishe, iyo mivumo tegezwa kwihagarika kwa sababu kwa jina la Yesu tumepewa mamlaka, kuko mu izina rya Yesu twahawe kwamba ubushobozi lazima tunaweza tutegerezwa kusimamisha. kubihagarika. Kuna zile adhabu ambazo Iyo zilikuwepo, mivumo tegezwa kwihagarika n'ibihano lazima byose tutazisimamisha tutegezwa kubihagarika kupitia jina la Yesu biciye mu izina rya na kupitia Yesu, damu ya biciye mu Yesu. maraso ya Sema Yesu. amena. Amena. Akani amepigwa mawe Akani yaratewe amabuye mpaka na vitu vyake. n'ibintu vyiwe Unajua Mungu vyose. anaadhibu mtu mpaka na vitu vyake. Imana ihanye umuntu imuhanana n'ivyiwe Kuna vyose. vitu vyako havijaendelea Hari ibintu vyawe bitariko bigenda neza sababu ya babu yako. kubera sokuru wawe. Mipango unayo kwa kichwa hapo, Imigambi uri nayo, mpaka umeshapangilia kuanzisha kampuni kubwa, umaze gutegura gutanguza ishyirahamwe na rikomeye. hiyo kampuni imeanzia kwa kichwa chako. Iryo shyirahamwe ryatangure mu mutwe Mpaka wawe, sasa hujaanza. ariko kugeza uno munsi Wakati nturatangura. mwingine ulianza biashara moja nzuri, Igihe kimwe utanguye urudandazwa rwiza, mpaka hivi haijaendelea. ariko n'ubu ntibitera Wakati imbere. mwingine kuna vitu ambavyo ulikuwa umeshaanza vizuri sana, Ikindi gihe hari ibintu vyiza cyane wari waratanguye, lakini punde haujui jinsi mambo ariko imebadilika. umwanya gusa wabonye ibintu Wakati bihinduka. mwingine ulikuwa na mpango wa kujenga nyumba, Ikindi gihe wari ufite umugambi wo kubaka wakati mwingine inzu. ulikuwa na mpango wa kununua gari, Ikindi gihe wari ufite umugambi wo kugura imodoka, mpaka unasema tie, ukavuga uti sa sasa mimi ndio nitakuwa wa nyuma tu na nilikuwa none nimepata jewe njia ya nzama pesa. tu w'inyuma kandi mfise imigambi. Si wewe, Si ni wewe, babu yako. ni sokuru wawe. Na usimchukie babu yako, alikuwa Kandi hajaokoka. ntunkanke sokuru wawe ko ntiyari bwakizwe. Bwana siwe sana. Amen. Lakini leo zile laana tutazivunja Ariko na katika munsi yo jina mivumo la tugiye Yesu. kwihagarika mu izina rya Yesu. Lazima maisha yetu yarudishwe kuwa Ubuzima mapya. bwacu butegetswe kuba bushasha. Tuanze na njia moja yetu sasa, Tutangure inzira yacu nziza, tusikamatie kwa ile ya babu, nidufatire ku rya sogokuru, tuanzane na yetu ariko sasa, dutangure n'ivyacu no na hapa munsi. laana zote Hama zitakwisha, imivumo yose na hapa ihere, adhabu zote ibihano zitakwisha. byose bigiye guhera. Tutaanza na Yesu Tugiye gutangurana na na kila kitu Yesu, kitakuwa vizuri. kandi ibintu byose bigiye kugenda neza. Acha nikuoneshe habari ya watu wengine Reka hapa. ndakubwira inkuru y'abandi bantu. Tunakwenda Hesabu 16. Tugiye mu guharura 16. Tunasoma Hesabu 16, Tugiye gusoma mu guharura 16 27 27 mpaka 35. kugeza kuri 35. Hizi adhabu hizi jameni, Ivyo bihano rero, hizi ni mbaya ndugu yangu, ivyo bihano ni bibi cyane, hizi ni mbaya ni usione. bibi cyane. Aliyepaona atatusomea. Uwahabonye agiye kudusomera. Turasoma mu izina rya Yesu. Guharura igice cya 16. 16 27 mpaka 35. Nuko bigirayo bava ku mpande zose z'amahema ya Kora na Datani na Abiramu. Datani na Abiramu barasohoka bahagararana mu miryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato bato. Mose aravuga, Na kina nani jameni? Na kina nani? Nabande n'abana babo bato bato. Mose aravuga ati, iki nico kigira ngo kibamenyeshe yuko Uhoraho ari we yatumye gukora ibi bikorwa nkora byose, kandi ko atari jewe nitumye. Aba bantu nibapfa urupfu rupfa abandi bantu bose, bakazwako nibiza ku bandi bose, Uhoraho azoba atantumye. Ariko Uhoraho niyakora ikintu cy'inzenduka, isi ikasama ikabamirana n'ibyabo byose, bakamanuka ikuzimu bakibona, muca mumenya yuko aba bantu bakengereye Uhoraho. Agiheza kuvuga ayo majambo yose, aho nyene bahagaze isi irasaduka, irasama ibamirana n'ingo zabo n'abantu bose bakora n'ibintu byabo byose. Nuko bo n'ibyabo byose bamanuka ikuzimu, isi barengako bararanduka,
bazimangana muri iryo shengero. Abisirayeli bose bari babakikije barahunga bumvise ugutaka kwabo, bati isi yoye kutumira natwe. Umuriro uva kuhoraho uyigiza ba bagabo 250 bosheje imibavu. Amen. Bwana asifiwe, tumpigie Mungu mikono. Ndugu yangu, hii moja kali sasa. Nshuti yanjye ire rirakomeye. Hapa tumezungumzia wakati tulikuwa na babu yako ambaye hajaokoka. Aha tuvuze mu gihe wowe ufite sogokuru wawe atari bwakizwe. Lakini ikiwa una babako, nimba ufite so wawe au mamako, canke mama wawe, au ndugu yako wa karibu, canke inshuti yawe ya hafi ambaye alishawahi kuleta vurugu kwa kanisa la yowe Mungu, yarigeze kuzana imvurungano mu ishengero, inaweza kukufuata na wewe. birashobora kugukurikira nawe. Acha nikoneshe. Reka ndabikwereke. Huyu alikuwa ni Kora, Datani na Abiramu. Abo yari Kora, Datani na Abiramu. Wakakusanya watu 250. Bakoranya abantu 250. Wakasema tunataka tuanze leta vurugu, bavuga ngo tugiye dutangura kugumuka. Hapa atoki mtu. Ataro nta usohoka. Kwa nini Aaron na Musa ndio wabaki wakituongoza? Kwa nini Mose na Aaron alibo baguma baturongora? Mkubwa na mdogo tu. Mukuru na mutoyi gusa. Ni familia moja tu. N'umuryango umwe gusa. Haiwezekani. Nibishoboka. Lazima tutawainukia. Tutagazwa guhaguruka. Watu miongoni mwao 250 wakubwa. Abantu muri abo 250 bakomakomeye. Ambao walikuwa ni viongozi wa wengine. Babategetsi barongoye abandi. Wakasema hiyo ni kweli. Bavuga ati ivyo nivyo. Tutaleta vurugu hapa. Tutagazwa kuzana mikubuko. Haiwezekani. Nibishoboka. Na sisi Mungu anaweza tusemesha. Natwe Imana ishobora kutuvugisha. Hata sisi tunaweza tukaongoza. Natwe tushobora kurongora. Mungu akasema Imana yavuga iti haja analeta mzaa hapa. Abantu yakoza ni mifinato hano. Acha nitawaonesha. Reka ngiye kubereka. Ndio Musa akasema, Mose asharavuga, kama hao watu wakifa kifo cha kawaida, hamwe abo bantu bofurufuru sanzwe, mimi nitakuwa sijaitwa na Mungu. Jonzo banamagawe n'Imana. Ndipo Mungu alifanya nini sasa? Imana yacikora iki? Alipasua ardhi. Imana yasatuye isi. Kora, Datani, Abiramu, wake zao, n'abagore babo, watoto wao, n'abana babo, vitu vyao, na watu wao, n'abantu babo. Akisema mtu wa mtu, bavuze ngo umuntu w'umuntu, inakuwa mtumishi, umukozi, kijakazi, inchoreke, mtu ambaye anaishi hapo. Umuntu ari wese rugo. Usiende kutembea kuishi kwa kila yeyote bwana. Nukaje kuba ku muntu wari wa wese. Balaa zake zinaanza kukogotea ndugu yangu. Imivumo yose yasho kugukwegera. Sasa dunia ikapasuka. Isi rero ikirasadukamwe kubiri. Ikawameza. Irabamira. Wao na familia zao. N'imiryango yabo. Na vitu vyao. N'ibintu vyabo. Na watu wao. N'abantu babo. Kuna zile laana ambazo zinakufuatilia. Hari imivumo irikira gukurikirana. Kutokana na jinsi babako ameharibu kazi ya Mungu. Bivanye nuko so wawe yononye igikorwa cy'Imana. Sababu ya mamako ameharibu kazi ya Mungu. Kubera nyoko wawe yononye igikorwa cy'Imana. Sababu ya mtu wako wa karibu ambaye ulikuwa hafi yononye igikorwa cy'Imana. Na hiyo si lazima ufuatiliwe. Kandi ivyo si mpaka ukurikigwe. Utakapotambua haya, niwe mara kubitahurira, umeshafufuliwa ndio. Uramaza kuzugwa nivyo. Lakini bado ngali unafungwa kama Lazaro. Fuzwe imigozi nka Lazaro. Leo tunavunja ile mikataba. Uno munsi turabomora amasezerano. Leo tutavunja hizo lahana. Uno munsi turabomora iyo mivumo. Leo tutavunja hiyo adhabu. Uno munsi turakura hivyo bihano. Kupitia damu ya Yesu Kristo. Biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Na watu wengi wameteseka. Kandi abantu benshi baragowe. Wengi wamepata balaa. Benshi bahuye n'ivyago. Wengi wamepata mikosi. Benshi bahuye n'imikoshi. Na utajua familia ambayo imeingia shida utaijuaje? Uzomenyera guti umuryango winjiyemo ibibazo. Majina yao yanatisha. Amazina yabo usanga ateye ubwoba. Bapfa kurera, magogwa, tabu, banyanyira ubusa, wananichukilia bure, bazopfa kumbona ukunyene, wataniona hivi hivi, kamwe n'ubusa, moja ni zero. Ibindi vyinshi cyane bipfuye nabi. Majina mengi sana ambayo hayana thamani. Utajua kama jina hizo familia hizo zimeingiliwa. Ukazumva mazina amenyeko umuryango wanyu mwinjiranywe. Familia imeingiliwa.
umuryango warinjiranywe tutavunja vitu vitano. tugiye gusambura ibintu bitanu. Leo tunavunja hiyo adhabu ambayo imewekewa kwa familia. uno munsi turabomora ivyo bihano vyashiriweho umuryango. Leo tunavunja hizo adhabu zimewekewa kwa familia. uno munsi turabomora ivyo bihano vyashiriweho umuryango. Leo tunavunja hizo adhabu. uno munsi turabomora ivyo bihano. Leo tunavunja hizo adhabu. uno munsi turabomora ivyo bihano. Leo lazima tuanze maisha mapya. tangura ubuzima Leo bushasha. tunaharibu hizo adhabu. uno munsi turabomora ivyo bihano. Tunaanza maisha yetu mapya. tugira dutangura ubuzima bwacu bushasha. Tunaanza kizazi kipya. dutanguye urunganwe rusha. Amen. Amen. Kizazi ambacho kinaitwa abankeshimana. urunganwe rwitwa nkeshimana. abankeshimana. Kizazi ambacho kinaitwa aba uwikunze. kizazi ambacho kinaitwa aba uwikunze. kizazi ambacho kinaitwa urunganwe rwitwa kizazi ambacho kinaitwa urunganwe rwitwa au umesahau jina lako. cyane Kizazi wibagizira ryawe. kinaitwa urunganwe rwitwa ile kizazi na laana za babu yako. ugo runganwe rero ufise imivumo ya sokuru wawe. Acha kuna watu ambao wanapatia watoto majina wajui imetokana na nini. Hariyo abantu baha abana amazina batazi ico yavuyeko. Unasema nimempatia mtoto wangu jina ya babu yake. ngo uyu mwana ngo namuhaye izina rya sokuru wiwe. Ili babu yake afurahi. ngo kugira ngo sekuru wiwe aryoherwe. Wanakuuliza maana yake nini? bakakubaza ngo bisigura iki. Hakuna shida, sijui lakini ni jina ya babu yake. ngo nta kibazo ntavyanze ngo mugabo ni izina rya sekuru wiwe. Sasa unajua sababu gani babu yake wamempatia jina hilo? urazi impamvu sokuru wawe bamuhaye iryo zina? Babu yako anaitwa nani? sokuru wawe yitwa nde? Mbona mnaogopa kuyasema? ko mutinya kuyavuga? Si mimi nisema ya babu yangu. Je, sinavuze irya sokuru wanje? Mbona msemi juu majina ya babu zenu? Nimuvuge cyane amazina y'abasokuru banyu. Mababu mengi hakuna maana. Hii maana inaanza hivi. Abasokuru benshi nta maana zariko. Za maana zitanguye. Ngeshimana, Nzeyimana, Wimana, Kizimana. Hizo zinaanza siku hizi bwana. Ayo mazina nkaya tanguye ubuvuba. Ongo kweli. Nivyo sivyo. Lakini jina babu yako inatisha usione. Ariko izina rya sokuru irateye ubwoba. Wanza uliza sababu gani wamepatia jina hilo. Banzu bazi impamvu bamuhaye iryo zina. Alafu nakwenda kuwapatia watoto wako. Hamutu ufata nabo bana bawubahe ayo mazina. Ai. Uribaza. Lazima tunaanza kizazi kipya. Dutegerezwa gutangura urunganwa rushasha. Kizazi cha baraka. Urunganwa rw'umugisha. Kizazi cha fanaka. Urunganwa rwo gutera imbere. Kizazi cha kuinuliwa. Urunganwa rwo gutera imbere. Kizazi cha kufanikiwa. Urunganwa rwo guheza kizazi cha top technology. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kizazi ambacho si cha kizamani. Urunganwa rutari rwa kera. Kizazi cha kisasa. Urunganwa rushasha. Unajua tunapoanzia kwa 10 hapo mambo ya kumbukumbu la Torati. Iyo dusomye gusubira mu vyagezwe tugera ku 10, utaona baraka. Acha tusome kuanzia 10 sijui mpaka ngapi hapo utaona. Reka badusomere guhera ku 10. Utaona jinsi Mungu anavyopenda watu sasa ambao wanamcha Mungu. Kila kitu kizuri nakifanya unawatendea watoto wako bila kujua. Urabona kungenera Imana ikunda abantu bayubaha. Ibintu byose uri kurakora vyiza, uri kubikorera abana bawe. Unawekea wajukuu. Uri kubikira abuzukuru bawe. Na watoto wajukuu. N'abuzukuruza bawe. Huyu ambaye ameweka ventilateur hapa. Uyashize ventilateur hano. Yeye amewekea watoto. Uyashireho abana biwe. Na wajukuu. N'abuzukuru biwe. Wewe ambaye umemfanyia Mungu kazi fulani. Wewe uri kukorera Imana igikorwa kanaka. Umewekea wewe. Uri kuribikira. Na watoto. N'abana bawe. Na wajukuu. N'abuzukuru bawe. Wazungu leo wanaishi maisha ambayo si wao wameanza. Abazungu babayeho ubuzima bo batatanguje. Wanaishi maisha ya babu zao. Babayeho ubuzima bw'abasokuru babo. Sababu ya baraka za babu zao walivyomcha Mungu. Bivanye n'imigisha y'abasokuru babo bubaha Imana. Wengi miongoni wao walikuwa mishonari, walihubiri injili. Benshi bari ba missionnaire bigishije ubutumwa bwiza. Sasa watoto wajukuu abana babo rero n'abuzukuru ndio wanaanza ishi raha sasa. Niyo bariko babaho ubuzima bwiza. Hivi ndio wanaanza toka ndani ya Mungu. Ubu rero niho batanguye kuva mu Mana. Wanaanza piga pocket. Bagatangura kwambara pocket down. Sasa na sisi wa Afrika. Rero natwe abanyafrika. Babu zetu walikuwa wabaya. Basokuru bacu bari babi. Sasa hivi tunaanza wokovu. Natwe ubu tutanguye gukizwa. Ninakwambia hakika. Ndakubwije ukuri. Labda nitakuwa sipo. Nubwo nzoba ntahari. Itafika siku. Hazogera igihe. Ulaya itategemea Afrika. Uburaya buzo kwifuza Afrika. Ninakwambia itafika kati Ulaya watategemea Afrika. Hazogera igihe uburaya buzifuza Afrika. Bazobeshwaho na Afrika. Uburaya buzobeshwaho na Afrika. Wakati sisi tutakuwa juu. Igihe twa tuzoba turi hejuru. Wazungu nao
tuko tunaingia ndani ya Tuko baraka twinjira mu zetu, migisha. tuko tunatambua baraka Turiko turinjira zetu. mu migisha Leo ikomeye. ni siku ya Uno kuvunja, munsi n'umunsi wo gutangura ubuzima busha. leo ni siku ya kuvunja. Uno munsi n'umunsi wo kubomora. Turamena uno munsi. Uno Haleluya. munsi tugiye kubimena Leo ni byose. siku ya kuvunja. Uno munsi n'umunsi wo Ambia kumena. ndugu yako vunja. Bwira mganza wati mena. Ambia tena vunja. Mubwira ati mena. Mwambia tena vunja. Mubwira uti mena. Mwambia tena vunja. Mubwira uti mena. Acha watusomee. Reka Leo badusomere. tutavunja. Uno munsi tugiye kumena. Hatoki mtu. Watusomee kuanzia 10 mpaka hiyo verse hiyo maneno itakuwa imeishia. Na dusomera kuva ku 10 kugeza aho majambo aza kurangirira. Sura mu byagezwe igice cya 5 kuva ku murongo wa 10. Nkagirira ikigongwa bankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Amena. Amena. Amen. Amena. Amen. Acha warudi tena bwana. Acha Reka warudi basubire tena. babisome kandi. Acha wasome Reka tena. babisomere kandi. Turasubiramo. Nkagirira ikigongwa bankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Amena. Amen. Amena. Bwana Yesu awabariki. Imani bahezagire. Acha niwaambie habari moja. Reka ndababwira inkuru imwe. Jamaa mwingine alikuwa amekwenda kwenye mkutano huko Korea, Umuntu umwe yagiye mu gikorane muri Korea, akakutana na Daniel Kolenda. ahura na Daniel Kolenda. Kolenda mnamwona? Kolenda muramuzi. Yule amemrudilia nani? Bonke. Uje asubiriye Bonke. Sasa akamuuliza Kolenda, Aramubaza Kolenda. sasa wewe je, unachukua baraka kama hizi? Mbega ni gute wowe wakiri imigisha nk'iyi? Ministry kubwa kama hii Ministeri ikomeye nk'iyi. ambayo ina jina. Ifisi izina Wengine rikomeye. walianzia chini, wewe unaanzia juu. Abandi bahera hasi ariko Bonke watanguye anakupa hejuru. vitu vikubwa vikubwa Bonke kama yaguhaye hivi. ibintu bikomakomeye. Ulimwengu mzima. Isi yose. Wengine wanachia watoto wao, lakini Bonke amekuachia Abandi wewe. basigira abana babo ariko Bonke yasigiye Wewe ni wewe. Marekani. Wari umunyamerika. Bonke ni Mjermani. Bonke nawe yari umwalema. Sasa wewe umepataje? Mbega wowe wabirose gute? Kolenda akamwambia, Kolenda mubwira ngo huyo jamaa ndiye alikuwa anazungumza. uwo mutipe niwe yabivuga. Ni mchungaji. Huyo mchungaji ndiye N'umukozi alikuwa anasema. w'Imana niwe yabivuga. Akasema, Aravuga ati Kolenda kanambia hivi, Kolenda mbwira ngo kama mimi naishi hizi baraka, nimba je mbayeho muri no migisha si mimi nimeanza. ntabwo ari je nayitanguje. Familia yetu Imiryango yacu kufika mpaka kizazi cha 10, kuanzia kule babu yake mpaka 10, kugeza ku runganwa rwa 10 uhereye kuri sogokuruza wa sogokuruza kugeza ku 10 wote walikuwa mapastors. bose bari abapasitori. Amena. Kuanzia yeye Kolenda, Kuva kuri we Kolenda, babake ni mchungaji, ise wiwe ni pasitori. huyo ni moja. Hiyo ni Babake nne. na babake Sokuru wiwe 2. kabiri. Babake na babake ya babake, Sogokuruza wiwe babake na babake mpaka kwa 10 sogokuruza wiwe kugeza ku 10 walikuwa wachungaji. bose bari abungere. Sasa hii ambayo nachukua hii Ati bindiko ndakira rero bifise haitokani na mimi, nibivuye kuri jewe, inatokana na wale mababu zangu, bivuye kuri basogokuruza kazi banje. ambazo wameenda wakizifanya, Guhera hari ibikorwa byose bagiye barakora, ndio mimi nafikia matunda. niyo jewe rero cikiriye ivyamwa. Hizi kazi tunazifanya ndugu yangu, Ibi bikorwa turiko turakora nshuti mpaka yanje, watoto wetu watakula, kugeza ku bana bacu mpaka bazorya, wajukuu watakula, n'abuzukuru bacu bazorya. si mpaka uwe umeacha matongo. Simba kuba warasize amatongo menshi, Watu wengine watawapa matongo, abandi bazobaha amatongo, watafanya biashara ifanikiwe, bazokora business bitera imbere, sababu ya sisi ambao tumemcha Mungu. bivanye na twebwe twubaha Imana. Lakini wale ambao wanatumika kama Kora na Datani, Ariko na bakora Biramu, nka Kora na Datani na Biramu, wao wanajichimbia wenyewe, bobo bariko bariyimbira, wanaharibu familia bariko zao. bonona imiryango yabo. Tazama sasa jinsi Mungu anasema hapa kwa 10, Byaba ukungenera Imana ivuga kuri 10, anabariki watu wampendao ahezagira abamukunda mpaka kizazi cha ngapi? kugeza ku runganwa rwa kangahe? Mpaka 1000, ndugu Kugeza yangu. ku gihumbi nshuti yanje. Nakwambia tutakula Ndakubwiye ntituzojya mpaka kugeza watoto wetu watakula, kugeza n'abana bacu mpaka wajukuu bazorya, watakula, n'abuzukuru bacu mpaka wajukuu bazorya, wajukuu
leo munsi tunavunja, uno munsi tugiye leo gusambura tunavunja, tugiye leo gusambura tunavunja tugiye adhabu, gusambura leo ibihano tunavunja adhabu tugiye gusambura ibihano ziliwekewa katika mababu zetu. twashyiriweho n'abasogokuru Leo bacu tunaanza familia uno zetu munsi dutanguye ambazo imiryango zitakuwa mpaka 1000. imiryango izoshika ku gihumbi Kama Yesu atakuwa hajakuja, nimba Yesu azoba ataragaruka itakuwa ni kabila ambayo inaitwa Abankeshimana. izoba ari ubwoko bwitwa Abankeshimana, Itakuwa ni kabila inaitwa izoba ari ubwoko bwitwa Amena. Unasema sasa, mbona mimi ni mwanamke sina kabila? uravuga uti mbega je ko ndi umukobwa ntagira ubwoko? Utabarikiwa na wewe kupitia tumbo lako Bwana. uzohezagirwa nawe biciye mu nda yawe. Amen. Kila mtoto ambaye atakayefanikiwa kulala ndani ya tumbo lako, umwana wese azogirirwa ibakwe ryo kuvukira mu nda yawe atakuwa amebarikiwa. azoba yarahezagiwe. Ninakwambia hata mke mwolewaji ndakubwiye ati n'umugore azorongogwa katika familia yako mu muryango wawe atabarikiwa. azohezagirwa. Hata mtoto atakayezaliwa n'umwana azovuka atabarikiwa. azohezagirwa. Haijalishi amezaliwa kinyume na sheria. naco bitwaye ngo yavutse bidaciye mu muco. Unajua kuna watoto wamezaliwa kinyume na sheria. hari abana bavutse bidaciye mu muco. Amebebeshwa mimba huko mwanamke, umukobwa yatewe inda sijui hiyo, imekuwa nini. sindi vyagenze uko vyagenze kuriya, Baraka zitamfuata ndugu ariko yangu. imigisha nawe nyine Akiwa tuli izamukurikira. mbegu yako atabarikiwa. nimba ari imbuto yawe azohezagirwa. Sasa tunataka kuingia katika vita za kuvunja. tugiye kwinjira mu ntambara zo gusambura. Na zile vita za kuvunja ni kujipanga, izo ntambara ni kwitegura, ni kuhakikisha umetakasika na damu ya Yesu, nukuraba uba wejejwe n'amaraso ya ni Yesu, kuhakikisha umeacha kila kitu ambacho kinaweza kataza hizo baraka. nukuba waretse ikintu cyose gishobora gutuma iyo migisha Tambua neno itakubako. hili, tahura kino wakati kintu. wote unamtumikia Mungu, igihe cyose ukoreye Imana, wakati wote unafanya kazi ya Mungu, igihe cyose ukoze igikorwa Mungu cy'Imana, ana-appreciate. Imana irabishimishwa. Wakati wote unafanya kitu kibaya, iyo ukoze ikintu kibi naho, sio Mungu ambaye anasababisha adhabu. si Imana ituma uhanwa. Shetani ndio anaenda kumkumbusha Mungu agano. Satani niwe aza kwibutsa Imana amasezerano. Anaambia Mungu, lisema kwamba utaadhibu mtu mpaka kwa kizazi cha 4. ati Imana wavuze yuko uzohana umuntu ugeza ku runganwe rwa 4. Sasa kwa nini yule abarikiwe none ko naka uri kuramuhezagira na bado hajavunja ile kandi agano, atarasambura cha gihano, hajavunja ile adhabu? atarasambura cha gihano? Unajua tumepewa mamlaka kwa vinywa vyetu. twarahawe ubushobozi biciye mu kanwa Tuna kacu, ulimi ambao unaumba. turafise ururimi rurema. Sasa tunataka tuumbe maisha mapya. tugiye kure mu buzima bushasha, Tunataka kuumba maisha mapya. tugiye kure mu buzima Na bushasha, tunakwenda kuvunja maisha mabaya. kandi tugiye gusambura ubuzima bubi, Tunakwenda kuvunja laana za tugiye kifamilia gusambura imivumo na kuleta y'imiryango, baraka za familia. hama tuzane imigisha y'imiryango. Umeteseka sana, waragowe kenshi, umelia sana, wararize kenshi, mafungo kwa wingi, waragize amafungo kenshi, umetetemeka sana sababu ya maisha, warajugumiye cyane kubw'ubuzima, umelizwa sana na watu, wararizwe cyane n'ubuzima, umechukiliwa na watu, waranzwe n'abantu, umeshikwa vibaya na watu, warafashwe nabi n'abantu, umewekwa chini na binadamu. warashizwe hasi. Lakini nakwambia aliyokuweka chini ariko leo ndakubwiye atashangaa, n'uwagushize hasi uno munsi atakutana aratangara, umeinuliwa na agiye kukubona Bwana. ushyizwe hejuru n'Imana. Amen. Aliyekudharau atashangaa, uwagusuzuguye azotangara, atashituka umeinuliwa na Bwana. azotangara asanze warashyizwe hejuru n'Imana. Aliyekwambia hautatoka ndani kitu, wakubwiye ngo ntituzovamwo, atashangaa akiona kuwa na maisha mazuri. azotangara abonye ufite ubuzima bwiza. Aliyekwambia utawayawaya maisha yako wakubwiye mazima, ngo ntuzigere urongogwa, alikwambia utawayawaya maisha yako mazima, wakubwiye utapata ngo nafasi ya kuishi. uzoyerera ubuzima bwawe bwose, Atashangaa akikukuta ndani ya nyumba yako. azotangara gusanze mu nzu yawe. Alokwambia toka utafata kazi, wakubwiye ngo have ntuzoranka akazi, atashangaa akikuja kukuomba kazi wewe ndio azotangara aja manager. kugusaba akazi. Ninakwambia maisha yako yanabadilika tangu ndakubwiye leo. n'ubuzima bwawe burahindutse Leo kuva uno munsi. tunavunja, leo uno munsi tugiye tunavunja, gusambura, leo uno tunavunja, munsi tugiye gusambura, tunavunja, uno munsi turasambura, tunavunja, uno munsi leo turasambura, tunavunja. uno munsi turasambura. Sasa jameni, hii ni vita jameni, sio mambo ya kucheza cheza hapa. iyi ni intambara Kuvunja laana z'ibisinato zote kugira ngo usambure imivumo yose, si jambo la kawaida.
kawaida. ntabwo ari ikintu cyoroshye na Leo gato. tunavunja. uno munsi turasambura, Turamena mu izina rya Yesu. uno munsi turamena mu izina rya Yesu. Tutavunja leo. turamena, Leo tunavunja. uno munsi turamena, Leo tunavunja. uno munsi turamena, Umasikini tunavunja. ubukene turabumena, Kurudi nyuma tunavunja. gusubira inyuma turabumena, Kutokuolewa tunavunja. kutarongorwa turakumena, Kutokusonga mbele tunavunja. kudatera imbere turakumena, Kulialia tunavunja. kulirarira turakumena, Kuteseka tunavunja. turamenya vyose, Kulialia tunavunja. kulirarira turabimena, Tabu za siku zote tunavunja. ibibazo by'imisi yose Kilio turabimena, chenu tunavunja. byose turabimena, Kurudi nyuma tunavunja. gusubira inyuma turakumena, Kusogezwa nyuma tunavunjwa. kwegezwa inyuma turakumena, Kuchukiliwa na watu tunavunja. kugaywa n'abantu Kuachwa na turabimena, watu tunavunja. byose turabimena, Kutabika tunavunja. kubaho nabi turabimena, Kutokufaidika tunavunja. kutunguka Leo turabimena, tunavunja. uti turamena. Leo tunavunja. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu, mukinga zantiwe.